Amazina nitwa Bigirimana Jamari, sanzwe n'umuyobozi mukuru arongoye akarere ka zone ya gatatu. Iyo zone nayo ikabigizwe na Jabe na Kanyosha. Uyu munsi mwaje gukora igikorwa n'igikorwa. Uyu munsi dufite igikorwa kidasanzwe, n'umunsi mpuzamakungu w'ugwaruka wamba uko umwaka utashe, cyane ku isabato yahariwe ugwaruka nyene. Igihe cyose isabato ya gatatu y'ukwezi kwa gatatu uko umwaka utashe. Mwaje gutanga ibintu byari bigizwe n'iki bajaje? Ego murakoze. Tugiye gutanga na cyane ibigori, umuceri n'ibiharage n'ibyambagwa n'isabune. Ariko hagati aho ivyo biba hari ikindi gikorwa cabibanjirije cyo gutanga amaraso. Ibyo navyo ni bimwe mu bintu bikorwa kugira ngo hashobore kuroka ku buzima bw'abantu tutabatuzuka abaribo. Hari gishobora usanga ari mu miryango yacu canke n'abandi bantu tutazi. Amaraso ni ikintu gikomeye ko abahinga bavuga ko utanze amaraso batanze ubuzima. Rero ico turagihera ko kubera ko imbere yuko umuntu aba umunyedini aba ari umunyagihugu abanza kuvukira mu gihugu. Nico gituma duhera mu gihugu kubera ko nico twavukiye ko tugatanga amaraso kugira ngo azofasha bene gihugu. Hanyuma ibijanye n'ibifungurwa navyo ntituraba idini, ntituraba uwari we wese, yaba usenga canke udasenga turamwita kugira ngo bikunde. Ariko rero uno mwaka kubera ko ababiteguye bari bafise ingano yuko dukorera mu ishengero kugira ngo nabo nyene kubera ko mu ishengero twasanze hariho benshi muri twebwe bakeneye ubwo bufasha. Babikoze uko rero kugira ngo dukorere ku ishengero muri rusangi kugira ngo nabo turi kumwe nabo banyine bashikirwe. Murakoze. Icyumviro cyabajemo guteganya. Icyumviro cyatujemo kubera ko tumaze kubikora kenshi, kandi ako kenshi twabikoze twagiye dusanga tuja hirya hatandukanye. Mugabo Bibiliya ivuga yuko ugomba gukora iciza ari ngombwa ko heri Yerusalemu, na cyane mu nzu y'Yerusalemu. Ibyo rero navyo turavyumvira kubera ni Bibiliya bidutera, ni icyumviro gusa, ni mwe muyere bitwereka mugabo tugaca dukora ibyanditse muri Bibiliya. Tera kamo rero abandi bantu kugira ngo babandanye bafasha abandi. Ego akamo twotera nuko igikorwa cyo gufasha igikorwa ca buri wese, kubera ko uno munsi urashobora gufasha ejo nawe kazofashwa. Bisigura ngo rero nukubikora n'umutima ubikunze, kubera ko igihe nawe uzo ukeneye abandi bazobikora babikunze. Ni byiza rero ko ariko radukurikirana bo bikora kandi banezerewe kandi baryohewe kugira ngo bishishikare kumera neza, kubera ko muri Yesu no gufashanya. Murakoze.